gutangura ibikorwa byatuzindukanye, ariko twotangura no gusenga Imana. Kaduhe kaze uyu mukozi Imana yavuye hariya kuri large hariya Kinindo aze gusenga Imana. Yitwa Mukorumbone, mwavyumvise? Yitwa gute? Urakoze. Mana data wa twese uvyagiye mu ijuru, turagushimiye iki gitondo ciza, igitondo c'umugisha, igitondo uhaye amaso yacu kubona ibi vyiza. Nushimwe uhereye kera waciye mu kanwa ka Yohana umubatizi usemerera kugira ngo abantu baze kwihana ivyaha babatizwe. Turagushimiye hano mu Kamenge iki gikorwa mwami kuri kuragishishikara. None rero kaza ushishikare ukorane mwami n'abakozi, vyose bigiye gukoreka mwami uvyubahirize. Dusavye kuno ni mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Ego uno munsi rero n'umunsi w'umunezero udasanzwe hano muri misiyoni yacu ya Bujumbura, ishengero rya Pentecote, ububwiriza bwa hano mu Kamenge. Inama nkuru rero yaratwemereye yuko twogira urubanza rukomeye nkuru, kuko twari tumaze iminsi tuko turategura aba bantu bemeye kwihana ivyaha vyabo, hanyuma bakavyatura, hanyuma bakaba biteguriye kugera ikirenge mu ca Yesu. Imana yacu rero nihaga icubahiro cyane. Tugiye gukora igikorwa sitwe tugitanguye, ariko kandi iki gikorwa cyo kubatiza kimaze imyaka myinshi cyane. Egome, inyuma y'umuhanuzi Maraki harabaye ibihe by'ubugaragwa bikomeye. Abahinga bavuga yuko bahararenganye nk'imyaka 400 ata muhanuzi yumvikana. Niho rero baza bumva umuntu asemerera mu bugaragwa, ijwi ryiwe rikumvikana cyane, rikagenda rigashika no mu misozi. Iryo jwi ryari ry'umuntu yitwa Yohana umubatizi, kandi Yohana mu byo yavuga yasemerera abwira abantu ngo bihane, kuko ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru buri hafi. Mana ishime cyane. Kandi rero Yesu mu gusezera abigishwa biwe mu marekomandasiyo yaduhaye, ibyo yadutegetse, icambere yatugiye ngo mugende mu mahanga yose mubwire abari mu butumwa bwiza, mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Aca yongera akavuga ngo uzo kwizera yumvise ayo majambo y'ubugingo akemera kwakira agakiza, uwo rero azoce abatirizwa. Kubatirizwa rero ni ngombwa, umuntu yizeye akwiye kandi gushirako akabatirizwa. Ikigira gatatu naco yadutegetse tuhava tugikora mu wundi mwanya hariya mu ngoro y'Imana, kuko uno munsi dufise imanza zibiri. Ntabicishije amajambo rero, nagomba dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dukore ico gikorwa nyezina. Aha rero iyo aba bantu bakeza, murabona abantu bandika ama message de félicitations. Uno munsi twari dukwiye gufelicita Kristo na Mpwemu Yera na Data wa twese ubutatu ko buduhaye abandi tujana mu rugendo. Haleluya. Kandi ikindi naco n'ishengero ryo mu Kamenge ryari rikwiye guhabwa felicitation, kuko bigaragaza yuko ubugingo bukiri muri twege. None kandi turagomba yuko turonka n'abandi. Ndabona abantu benshi bari ngaha, abandi bari ku ruzitiro, turabipfurije nabo kwinjira bagashika ino, babone ibyo tubacuze kugira ngo tujane mu bwami bw'ijuru, kuko agakiza kagenewe buri muntu wese, kandi Imana ntigira akarenganyo. Mungu hana upendeleo. Tuseme amen. None mwovyemera tugasoma
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo hariya mu gice cya 3. Turaza guhera ku murongo wa mbere, ndabereka ingene tugenda turahasoma, kandi turaza gusoma n'ivyakozwe n'intumwa 2 ku murongo wa 38. Twagomba tunyarutse kugira ngo dukore igikorwa nyezina tubone kubandanya kuko urubanza ni runini. Nimba rero munyumva mwese mushobora abafise Bibiliya yanyu mukatora Bibiliya zanyu tugasoma. Hanyuma protokole nawe babandanye igikorwa cyabo. Murabizi aho abana b'Imana bakoraniye hari undi mugabo aho razamwo akagomba konona ibintu. Dusabe rero kandi muraba abashitsi, umushitsi mwiteka giwe mu mwicarike, byobaye byiza, na cyane cyane nabo bantu bakuze batagishobora guhagarara umwanya munini. Dusome rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Uwo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati, ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ngo nimutegura inzira y'Uhoraho, mugorora inzira ziwe. Uwo Yohana imyambaro yiwe ngo yari iy'ubwoya bw'ingamiya, yayikenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero, indya ziwe zari inzige n'ubuki bwo mw'ishamba. Maze ab'i Yerusalemu, ab'i Yudaya bose n'abo mu ntara yose iherereye kuri Yorodani bava iwabo baza ahari, babatizwa nawe mu ruzi rwitwa gute? Yorodani. Batura iki? Ibyaha byabo. Abonye benshi bo mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo babatize, arababaza ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge ishavu? Mwehanditse ngo uburake, siko none? Muhunge ishavu cyangwa uburake buzoza cyangwa rizoza. Nuko nimukore ivyerekana ko mwihanye koko. Mwe havuga gute? Ni mwami ki? Imbuto zikwiranye no kugira gute? Aho urumva nta muntu yovyumva neza bavuze kwama imbuto atari umuntu yabaye mu ishengero ntiyomenya icyo ari cyo. Ariko mukore ibigira gute? Ivyerekana yuko mugize gute? Mwihanye koko. Haleluya. Dusome hariya tujaniranye ibyakozwe n'intumwa. Kandi aha tuvuga byinshi hano kuko ugomba kwigishwa arinjira muri kino kigo tumwereke ingene bizogenda. Turasoma rero hariya 2:3-8. Dusomeho amajambo avuga gutya. Petero arabishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatirizwe mu izina rya Yesu, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Imana yacu nihaga icyubahiro cyane. N'aya majambo dusomye nkuko nariko ndayibabarira, baje bumva ijwi ry'umuntu asemerera mu bugaragwa, kandi hari haheze nk'igihe cy'imyaka irenga 400. Abize teoloji bavuga yuko ari igihe kibi cy'umwijima, bayita periode obscure, kubera yuko murabizi birivuga neza ngo iyo ataguhishurirwa, iyo Imana irakoresha abakozi babo ngo bahishura amabanga, abantu bose ngo bagenda uko bagombye. Noneho rero baza bumva umuntu ariko arasemerera mu bugaragwa, kandi abantu bagiye yose bumvise avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Nuno munsi turi ku kivi, turiko turakora, mbere n'uducibuka n'amapromosiyo amaze kubatirizwa ni benshi, nibitigiri byinshi, kandi ubwami bw'Imana abantu barabubandanira. Kuva no mu gihe cy'Yohana barabubandanira, kandi ngo bakabunyakurisha ubuhizi. Mvise gusa iganuke kuri uyu muntu
atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, amenye yuko kuba kiriho n'akantu Imana imufyondeye, kuba kiriho n'akanzu Imana imuciriye, kuko ntazi ibizobejo. Mwihane rero, umuntu wese atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe amwakire, kandi azohindura imibereho yiwe, kandi kwa Yesu hari amahoro. Mbega mwege mumaze kugera muri Yesu hari amahoro? Mwabivuze buke buke, abatarakiza ntibaza kuvyemera. Mbega abari muri Kristo Yesu hari amahoro? Oh, gorora ibiganza mukomera amashimana. Kwa Yesu hari amahoro kabisa. Haleluya. Murabona bari abantu ingene basa, igihe batangura kuza ntibasa kujya. Iyo twandika abantu baje kwiyandikisha ngo bigize inyigisho, abantu usanga barandavuye, ibyaha byarabamaze. Hanyuma babaza umuntu umubaza imyaka afise, akakubwira imyaka y'umwana akiri muto. Mugabo wamuraba ku maso ukabona ko ari umuntu yahondobereye, yabaye nabi. Kwa Yesu rero ni heza, aragahezagirwa. Amen. Hanyuma rero Yohana hari ikintu cyamubaye ko ngo agenda kwibera mu bugaragwa. Erega ubugaragwa n'ubu buriho. Ubugaragwa ni ahantu hatagira amazi, ni ahantu hatagira ubuzima bukwiye. Mbere atari ahantu usanga hari amazi hatoyi, haba hari akantu k'akagezi k'imbizi ako bita oasis. Ako rero niko abantu bashobora kwegerana iruhande kugira ngo ubuzima bushoboke. Muga handi hose riba ari izuba, umuyaga ku murango, hashushe cyane, nta kintu cyo haba. Mwijoro haba hari imbeho iteye ubwoba. Mu bugaragwa rero nta muntu yo kwifuza kuhaba. Ariko kandi Yohana ngo aragenda ajya kwibera iyo. Wumvise n'ibintu yajya, si ibintu abantu bokimbukira cyane, si n'ibintu byotunga umuntu mu minsi yiwe y'ukubaho. Mugabo birafise insiguro. Yanse kwiyanduza n'ibyo abantu baba bacokeyemwo, kandi ari intumwa y'Imana. Burya umuntu aja mu ijuru ategerezwa kwitandukanya n'abakora ibibi. Yesu ashime cyane. Ikindi naco ngaha atwereka, ngaha bitwigisha kujya ibintu bisanzwe. Abantu hiyo hanze usanga bishwe n'ibintu bajya, ivyo banywa. Urabanywa ubusara bwayi, hariho n'ibindi ntavyo nomenya amazina, ababinywa nibo babizi. Kandi hajya niko ndabagira burya n'ibitari ubusara bwayi, ku nyungu yiwanyu y'amagara meza, muze muranywa ibintu biharuye. Muri kino gihe abantu bose ibyo babonye bapfa gutura ko banywa. Rero iyi mibiri yacu turakwiye kuyibungabunga, kuko iyi nyene ngo niyo Imana Data wa twese na Mpwemu Yera na Yesu Kristo, iyo twiyejeje baca baza bakaba muri twebwe. Tuvuge tuti amen. Umukristo, umuntu aja mu ijuru, ategerezwa kubaho mu buzima busanzwe, maisha ya kawaida, kuwa na kiasi. Kwa Kiswahili nasema kuwa na kiasi. Ntubu umuntu aguruka abona ibije byose akajana navyo. Oya, Yohana rero nk'intumwa y'Imana yari gushobora gusaba yuko bamutegurira ahantu heza. Mbega kuri mwebwe uwotegwa iteka n'umukuru w'igihugu akamutuma nk'ahantu mu ntara, bo mwakira ibisanzwe? Bo mutegurira cyo kimwe nk'uko bari gutegurira bamutumye. Yesu ashimwe. Mugabo Yohana ivyo arabirengana, abaho mu buzima busanzwe. Akomeza rero gusemerera, abwira abantu ngo bihane bitegurira. Hano muri Matayo bavuga ubwami bw'ijuru, kuko mu gihe cy'Abayuda baratinya kuvuga izina ry'Imana mu bintu ibyo ari byo byose. Uwabandikiye rero ngaha Matayo mu gishingo cyo kuvuga ubwami bw'Imana, we yavuze ubwami bw'ijuru, ariko byose ni bimwe. Yesu ashime cyane. Petero naravuga ngo mwihane, nimwamara kwihana muzokwakira ingabire
ariyo mpwemu yera. Uno munsi rero tugiye kubabatiriza umubatizo wo kwihana. Tubinikire muri aya mazi. Usomye hariya mu Banyefeso ngo twahambanywe na Kristo mu ibatizo ryacu, ariko kandi tuzuranwa nawe nyine kandi mu ibatizo ryacu. Abo twarabigishije, abandi nabo mwaravyize. Aya si amazi asanzwe. Mu mwanya mutoyi duhava tuza gusenga Imana. Abo bagira ubuntu babatirijwe mu kizungu kidasanzwe. Narigeze kwigisha abanyagice nkiri umunyeshuri mu mashuri yisumbuye, hanyuma harimo n'abasirikare bakomeye, kari mu gihe cy'intambara. Nari mu ntara ya Ruyigi. Abo bagabo baganza igisirikare muri ako karere, nari nabigishije igice, ndabagira nti rero ko tugiye kubabatiriza, ahantu tubatiriza nta rugomero ruhari. Twaragenda ahantu hari amabize, ibyo bita amabize murabizi. Bagaca bazibira n'amahema, amazi akaza azarire aza yuzurira aho hantu. Mugabo muraza amazi atemba yo mu mwonga ukuntu haba ameze, munsi haba harimo urushanga ruteye ubwoba. Ndababwira nti none ndabasabire bababatize ubwa mbere, abari mwege mwinjira ubwa mbere ko muri abakuru, nomba nabumviriza ingene baza kuvuga. Baca baravuga toya reka tutonde mu bandi, turanezereje no kuba mu bandi kandi tuboneka turi abantu basanzwe. Ariko bari abantu bakomeye, abantu baganza akarere kose ka Cankuzo na Ruyigi, igisirikare hariya, umva bari abantu basanzwe. Kandi n'ubu narababonye ngiye muri batayo para, narababonye baracarimo, naho bakuze baracarimo. Hanyuma rero tubabakubiseyo, amazi agaca duga yirabura, inzoka utuyoka. Mugabo nticyabujije ko bakomera. Yesu ashimwe. Kubera iki? Ayo mazi yari yasengewe, ntigwari uruzi rusanzwe. Nure tugiye kubikora, tuhave tubabatiriza mu mwanya mutoyi, ariko cyane cyane hariho umubatizo wundi murorereye. Twarasenze Imana kandi namwe mwaravyigishijwe. Hari abagirirwa ubuntu bacururukira mu mazi bagaca babatiriza muri mpwemu yera. Ariko kandi ntiyagira umuntu avyiha. Murabona muri kino gihe abigisha ni benshi, barigisha n'abantu kuvugishwa, bakabagira indome bavuga. Bijya rero sibyo. Murindire mpwemu yera ubwiwe azobuzura. Kandi uwo mpwemu yera yarungitswe na Yesu kuri wa munsi wa Pentekote. Mpwemu yera ashika ku ntumwa, nuno munsi aracagerera mu bantu biwe, kandi mpwemu aracakora ibikorwa vyiwe. Ivyo rero bizobabako uko muzogira umwete wo gusenga. Kandi muze kuturabira abarimwo hariya ntibahave batwiba umubatizo. Hari abantu hora baza kwiba umubatizo, bakabagira ngo muze muhengera aho bariko barabatiriza, ngo muce mugenda mucokeremo. Nizigira ko babahamagaye neza. Abantu biyongeyemo babiri ngaho, n'abantu umwe yavuye hariya muri Kinindo large hariya, uyu muvuga butuma yaje muzanye uyasenze ngaho. Uwundi nawe yaje ava ngaha muri Sokarti. Barabidusavye kuko turakorana, ishengero ryacu ni rimwe nta kibazo kihari. Abo rero nibo biyongereyemo. Aha duvisa abantu 77, abandi twarabateguye twasanze tutosubira kandi kubabatiriza, mugabo turaza kubakira ata kibazo. Hanyuma rero abo babiri nabo bongeye ko kuri abo 77 baca bagira 79. Turavisa ivyizigiro yuko mu minsi iza tuzosubira kandi kubatiza, hamwe twabatije 50 tukabatiza 200. Igikorwa nici wanje na wewe kubwira ubutumwa, duhereye kuri aba bantu bose bariko baraturorera. Ejo kuwa gatandatu aho bukera isaha 7 murahawe kaze, muze kwiyandikisha kugira ngo vy'ukuri mwigishwe, mutegurwe kugira ngo ikindi gihe muzobe muri ngaha namwe muriko murakorerwa kino gikorwa. Yesu ahaga icubahiro. Tugiye rero gusenga, dusengere aya mazi tugiye kubibizamwo, kuko kubatizwa no kwibiza. Batis bisigura emerge, kwibiza. Urumva rero tugiye kubibiza nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko nsabe hano pastor yatumwe n'inama ngaha amanza ze
asengere ibyo tugiye gukora. Kaze pastor. Mwami wacu Yesu, turagushimiye ko iki gitondo ciza hano ku musozi wawe wera hari umugisha. Turagushimiye ko dukoraniye hano kuri Yorodani kubw'igikorwa cyo kubatiriza uyu munago mushasha ugira winjire mu ishengero. None rero turasenze tugushimira kubw'ijambo ryawe tugaburiwe, tugushimira no kubw'ibikorwa byose wakoreye ishengero. Urabana natwe rero, uratugira neza kanya kose tugiye kuba hano. Byose tubisavye mu izina rya Yesu mwami n'umukiza wacu, amen. Igihe Yesu wasezera abigishwa bawe, warabwiye abigishwa bawe ngo nimugende mu mahanga yose, mwigisha abantu kwitondera ivyagezwe vyanje, kandi mubabatirize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Nico gikorwa dukoraniye hano imbere yawe rero gukora Mana. Turasenze ngo umugisha wawe ubane natwe. Turasengeye ahantu muri Yorodani kugira ngo ubushobozi bwa Mpwemu wawe Yera buhabe, maze mwami wacu Yesu Kristo iki gikorwa kibe mu kuboko kwawe Mana. Turagushimiye kubana natwe, turagushimiye kuhezagira iki gikorwa cawe, kandi kutubereye umugisha muri byose. Byose tubisenze tubisaba mu izina rya Yesu mwami n'umukiza wacu, amen. Ndakubatiriza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Haje umuntu ku ruzi n'umwana w'umuhoro. Haje umuntu ku ruzi n'umwana w'umuhoro, aboneka ari munsi y'abantu bo mw'isi, yavuye iwe mw'ijuru n'uw'ibihe byose. Yavukiye mu bantu ahinduka umuntu, abarira Yohana ati numbatize, nawe ati nije nkwiye kubatizwa nawe. Yesu aramwishura ati emera nonaha. Abarira Yohana ati numbatize, nawe ati nije nkwiye kubatizwa nawe. Yesu aramwishura ati emera nonaha, nkwiye guca bugufi no gushikirwa inaha. Ibyaha by'isi yose n'ibyanjye n'ibyawe, byose byari kuri we yarabyiremetse. Abishikani bwina mu ruzi rw'urupfu, azuka abishikani bwina mu ruzi rw'urupfu, azuka bisizeyo dushima umukiza. Shimira Imana cyane yabatizanyiwe.
abishikani bwina muruzi bw'urupfu azuka bisizeyo dushima umukiza shimira Imana cyane ryabatizwa ryiwe rinyinjiza mu ijuru mu izina rya Yesu. nta rupfu canke ubugingo canke abamarayika n'abiriho n'abizoza vyonandukanya n'abiriho n'abizoza. Jenda umukristo no kwamaniwe mu bintu byose gushitsa gupfa. Jenda umukristo nintahe naho igihugu cyose cyonwenga. Jenda umukristo wo mu mutima kuko ubusigaye nkunda Kristo kuko aho yapfa yazira jewe bikwiye nanje ko ndamukunda kuko aho yapfa. kuko aho yapfa yazira jewe